Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru ateye ubwoba, ni amakuru ababaje twabateguriye tugiye kubashikiriza y'ibyagiye biraranga intwaro y'agahotoro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Hari intwazangabo yari ikomeye cane yacungera ubuzima bw'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko yaragandaguwe. Uwo yacungeraga ubuzima ntiyagira ico avuga, ntiyagira n'amatohoza akoresha ku rupfu rwiwe, ariko bikavuga ko yazize amatohoza ariko arakora ku rupfu rwa Ernest Manirumva. Yariko arakora amatohoza y'ibijanye n'impoho zagurwa n'igipolisi ariko ntizishike mu bubiko bw'igipolisi. Izo nkoho zikaba zaragugarwa n'umuhisi Petero Nkurunziza ndetse na Generali Aringiyome Bunyoni, ubu apfunzwe, bakaziha umuhari urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, amaze nawo ukawuha amabuye y'agaciro. Hari amakuru menshi twabateguriye arabana n'amabi yaragiye akorwa n'umuhisi Petero Nkurunziza kuva mu mwaka wa 2005 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020, naho ubu mu Burundi bariko barahimbaza umunsi mukuru w'umuhisi Petero Nkurunziza bavuga ko yari imboneza y'amahoro, ariko hari abarundi batari bake nabo bariko baribuka ababo bishwe n'intwaro y'agahotoro n'intwaro y'agacinyizo y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ndibuka Kapiteni Pacifique Ndikuriyo. Pacifique Ndikuriyo yari intwazangabo mu gipolisi, yava mu muryango wegereye cane ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Mukuru we yari umushingamateka wa CNDD-FDD kandi niwe yagaba umurwi ujejwe ibibazo by'umutekano mu nama nshingamateka. Pacifique Ndikuriyo nawe yari umubajejwe gucungera ubuzima bwa Perezida Nkurunziza. Yari yegeranye cane n'umukuru w'igihugu ku buryo bakinanaga agapira hafi iminsi yose. Muri Ndamukiza 2009 Kapiteni Pacifique Ndikuriyo yahawe igikorwa kigoye cane, kurongora umurwi wari ujejwe kugandagura Ernest Manirumva, icegera c'umukuru wa Rukomo. Pacifique Ndikuriyo yaritavye inama zategura iryo gandagurwa, ariko hageze kurishira mu ngiro ararahira kubikora. Yoba yavuze ko ukwemera kwiwe kutamwemerera gusesa amaraso y'inzirakarengane. Ntiyamenye ko mu kwanka kwica Manirumva asinye urupfu rwiwe, kuko iminsi yakurikiriyeho yaramugoye cane, ariko bikaboneka ko yabaye intwari ikomeye cane, kuko bamwe bose bahabwaga akazi n'umuhisi Petero Nkurunziza ntibagakore bahitaga bicwa. Ni ukuvuga ko nawe yarazi ko bahita bamwica, ariko yaremeye aravuga ngo aho kugira ngo nsese amaraso y'inzirakarengane ahubwo nzemera nicwe. Ernest Manirumva yaragandaguwe mu ijoro ry'uwa 8 rishira uwa 9 Ndamukiza 2009. Yazize amatohoza yariko arakora ku bigwanisho byagurwa na Generali Bunyoni, ariko ntibishike mu bubiko bw'igipolisi. Inkoho ibihumbi 4 zaheruka kugurwa mu gihugu ca Malaysia zica zijanwa ku kirimba kwa Perezida Nkurunziza. Amatohoza ya ONU yerekanye ko zimwe muri izo nkoho zahabwa aba FDLR muri Congo, izindi Perezida Nkurunziza na Generali Adolphe Nshimirimana bari bazigeneye akarwi k'imbonerakure bariko barategura guha inyigisho za gisirikare. Ni ukuvuga ko amatohoza ya Manirumva kwari kugondoza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Umunsi wa nyuma wa Kapiteni Pacifique Ndikuriyo hari kwa 30 Ndamukiza 2009, indwi zitatu inyuma y'igandagurwa rya Manirumva. Pacifique Ndikuriyo bwaca aja mu nyigisho z'inyamiramabi Ingozi. Ku murango yagiye gusaba uruhusha bita file de route rwamurekurira kuja Ingozi bukeye. Ku murango yarasangiye n'umugenzi mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma y'umutaga yaratashe aho yaba kwibarabara rya 11 ku Mutakura muri zone c'ibitoki mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Ageze muhira isaha 9 yarafunguye gato aca aja kuryama. Isaha 12 z'umugoroba Kapiteni Pacifique Ndikuriyo yarabyutse yumva atameze neza, aroga aca aja kuramutsa umugenzi yaba kwibarabara rya 13 ku Mutakura. Isaha 5:20 z'ijoro yaragarutse muhira.
asanga umwe mu bamucungera batazira Mwarabu siho ari. Abajije iyo ari bamwishuye ko ariko arakizura. Yarinjiye mu nzu aca asohokana inkoho nini, yicara hanze gusama akayaga. Yoba hari ico yari yikeka. Ntawe ubizi kuko ubundi ntiyasohokana inkoho nini, yagumana pistola gusa. Ageze aricara hanze, haciye akanya gato haca humvikana amasase menshi. Isaha 5:45 z'ijoro Kapiteni Pacifique Ndikuriyo yari ahejeje kwicwa. Inyuma y'akanya gato cane imodoka y'igipolisi yari ihageze gutora ikiziga. Imbere y'uko Pacifique Ndikuriyo yicwa, hari imodoka y'igipolisi yari yagumye itembera ku Mutakura ikaza irasiga abapolisi ahatari hake. Wa mupolisi Mwarabu nawe hari abamubonye ari kumwe na ba bapolisi 6 boba aribo bishe Kapiteni Ndikuriyo. Bukeye inkoho ya Kapiteni Pacifique Ndikuriyo yatowe kw'ibarabara rya 13. Nuko intwazagabo y'igihugu iba iragiye. Perezida Nkurunziza ntiyigeze abaza abamwiciye ubujejwe kumucungera. Abapolisi Mwarabu n'umupolisi yararira kwa Pacifique Ndikuriyo barahagaritswe gatoya hanyuma barerekurwa. Nta numwe yakurikiranywe, dosiye ntiyigeze ishika no muri sentare. Kapiteni Pacifique Ndikuriyo ni umwe mu bajejwe umutekano bishwe bazira ko bazi amabanga y'ubwicanyi bwakozwe n'intwaro ya Nkurunziza. We yapfuye nk'umugabo kubera yanse gusesa amaraso y'inzirakarengane. Abandi benshi bo bishwe ngo ntibaze bamene ibanga ry'ibyo bakoreshejwe. Pacifique Ndikuriyo ari mu bo twibuka kuri uyu no munsi wo kwibuka ubugira gatatu indiri z'abarundi bishwe n'intwaro y'agahotoro ya Perezida Nkurunziza hagati y'umwaka wa 2005 n'2020. Birababaje kubona ibi byose byarabaye ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko akaba nta matohoza namwe yigeze akorwa kugira ngo hagaragare amabi yose yaragiye akorwa n'umuhisi Petero Nkurunziza. Ariyo mpamvu ababuze ababo ku ntwaro ya Petero Nkurunziza babandanya kubibuka kugira ngo igihe nikigera leta izaba iriho izabahe ubutungane ku mabi yagiye arakorwa ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ababirabira hafi bakabona ko kuva intwaro ya CNDD-FDD yatangura kurongora igihugu cy'u Burundi, abarundi batigeze bagira amahoro habe na gakeya, kuko batanguye kuburagizwa, bamwe bakagandagurwa, abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero, abandi barahunze igihugu bahunga ko bakicwa n'intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD. Ariko ababirabira hafi baharuye abamaze kwicwa ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, bakabona ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye ishobora no kuzica kurenza iy'umuhisi Petero Nkurunziza. Murazi kuva mu mwaka wa 2020 abantu bamaze kwicwa n'iperereza ngaha mu gihugu cy'u Burundi ntago bagira uko bangana. Murazi abamaze kunyuruzwa bakaburwa irengero uko bangana. Murazi indiri z'abarundi zahunze igihugu ubu zibayeho mu buzima bubi cane mu mahanga. Murazi abanyagihugu batari bake babayeho mu bwoba kubera ibyo bariko barakorerwa n'intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD. Murazi uburyo ki muri no minsi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uriko uraburagiza umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNL, kubera babona ko umugambwe CNL wamaze kugira ingufu nyinshi cane usigaye uhurumbirwa n'abarundi batari bake, babona ko ari wo uje kubakiza intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD. Ariyo mpamvu bamwe mu bategetsi bakomeye cyane bo ku ntwaro ya CNDD-FDD bahize ko bagomba gusambura umugambwe CNL mu gihe gitoya. Ibyo bikaba ari ibintu biteye agahinda. Murazi ko abaseneri muri kino gihe batemerewe kugira igikorwa na kimwe bakorera ku butaka bw'u Burundi. Birababaje kubona ibyo biriko birakorwa ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye mu gihe abarundi batari bake bari bamwitezemwo urukiza rwabo kari buzaza kubatura intwaro y'agahotoro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Hari amabi menshi atandukanye yagiye araba ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Murazi ko n'abarundi benshi bahunze igihugu, bahunze mu mwaka wa 2015 aho babona ko umuhisi Petero Nkurunziza yashaka guhindura ibwirizwa shingiro kandi agatandukira amasezerano ya Arusha, bagahitamo kumwamagana
bamwe benshi barishwe abandi baranyaga barahunga, bikaboneka ko kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020 abarundi batari bake biyamirije ikiringo cya gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza barishwe, abandi baranyuruzwa bakaburwa irengero, abandi baranyaga barahunga igihugu kuko babona ko ubuzima bwabo buri mu kaga. Murazi abanyepolitike bakomeye cyane bari no mu mugambwe w'inkona wa CNDD-FDD bahunze igihugu kuko batemera amabi yari ariko arakorwa mu gihugu kandi agakorwa n'umugambwe barimo. Murazi ukuntu bangana, murazi abajenerali bahunze igihugu uko bangana, murazi abajenerali n'izindi ntwazangabo zifungiye ngaha mu gihugu c'u Burundi zizira kwiyamiriza ikiringo cya gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza kitari cemewe n'amategeko, ariko na n'ubu Evariste Ndayishimiye akaba atarora kubapfungura. Murazi abamenyeshamakuru bahunze igihugu, murazi amaradiyo yaturiwe ahangaha mu gihugu c'u Burundi, murazi amabi menshi yagiye akorerwa abamenyeshamakuru, ndetse na n'uyu munsi Evariste Ndayishimiye akaba abandanya gukorera ayo mabi abamenyeshamakuru, aho apfunze umumenyeshamakuru w'umukenyezi Floriano Irangabiye kandi akaba amupfunze ku karenganyo gakomeye cyane. Murazi abaharanira agateka kazina muntu b'incabwenge bahunze igihugu mu gihe babona ko ubuzima bwabo buri mu kaga, kandi ibyo babwira leta ikaba ataco iriko irabikoraho. Birababaje kubona abana b'u Burundi bagakwiye kuba bari gukorera igihugu c'u Burundi bariko barasembera nk'aho batagira aho bavuka. Birababaje kubona Evariste Ndayishimiye ataco akora kugira ngo ahuze abarundi batari bake babayeho mu bwoba, ndetse na bamwe bahunze igihugu. Ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wipfuza kuzajya bo mu wa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ducisha kuri nombonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, wowe icyo usabwa nta kindi pyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.